I care a lot, I love a lot. Niyo nkunze mba meze nk'idebire. Hari point ugera ko kaba depressed. Hamwe bigusaba ikintu gituma ibyo bintu byibagira. Biramaze gushigukarira mu rukundo. A lot of times. Shuro nyinshi cyane. Kandi sinakera no mu mezi nkane aheze I was depressed a lot. No, hari umukobwa twari muri boîte. Kwa kubora uvuga ati none ko mvuye muri toilette sheri wanje ari hehe? Ndamubura. Rindira sheri wanje kwagaruka ndabura. Burya nagiye kubona mu gatondo. Bari bamukoye. After mariage. Ndavuga wewe niyo twararanye. Urero arongo n'undi muga nta na kiyo yegera umenye. N'abafite kumwene bazikina naho muraba mu maso ntubona kari karakubesha. Ico gihe narabaye depressed ku buryo mba ndondera abantu bose kugira nkundi muntu basi dukundana. Ntuye n'umuntu nkamusaranya ndashobora kuranga nimero tukaza turavugana nkamurondera nkabona nawe si hari nsanga narondeye yundi ugasanga uri kwiga abantu benshi depressed kugukoresha amakosa ku buryo abantu bose bumva ngo barondera. Traumatina ashikana imyaka 30 uravye umurindi w'ibikomere uri kuraronka mu rukundo urabona bigarukira hehe? Umanyura hose bakawuheza kiretse ndonse umuntu avuga ati I'm gonna rescue ndakugira umuntu nk'abandi. Mwiriwe cyane mwaramutse bivanyira umuherereye ndababwira ko kuri micro ni jewe nyene juste gel cadre for moi que black machine black bando camera mwitu musaza nabakoya muri ndabazana nga ndikubura hitmaker umuririmbyi atanga uyu mwaka duhereza gift imeze fresh cyane kado akaganuke mu kirundi kubakita akubwira ati nta gatima yifitiye abavye bamwisira nkunda heri mu muziki tumuze nka drama T all the way from Muyinga Paradise Queen Pomi dasanzwe muri buhumuza cyangwa muri butanyerera butanyerera right bro niteka ridasanzwe gusubira kwakira appreciate ku isuti ya Kasazi I mean niwo mushinga twiyaye mwaka mwiza brother mwaka mushasha ku bantu bose bakurikirana umukubito mwaka mushasha kuri DT family we in a building. Bituma numva kantu numvise ko kwikunda hariyo bituma numva kantu numvise ko kwikunda ariyo nango yo kwijima maze ukifunga akarede Izakabo nafashe umushinga wo kwikunda ni mambo wa mundeke ninywere birandeba natinye ko no mutima babana bakanyemeza nkarira nakare depressive sirankarira bro imanigirira wewe zishaka kuryama nkasinzira wewe yes keno two nisumira barabiza ariko nimbubowa birakuraba ndeba welcome back again brother. Appreciate. Bro nike kintu bishimira 2025 nuko mwaka twatsanguye turi bazima ego turi en forme dushobora gukora ibintu twiyemeje gukora na public ikabigihari kudushigikira. It's a great thing. Konsi sana indirimbo nagatima RFI ewara nguma mbona ibintu bifite ikindi mpwemo ni ibintu byiza cyane mutse nuko sometimes batashaka kubivuga mugabo it's huge. Mu misi za turakumva muri kuri tropical. C'est quoi ça? L'émission il passe ya Claudicia. Hein? Claudicia muri RFI. Oui. Legend ya DJ nani? Ya yindi ya top 5. Ya top 5 yeah. Yeah. Bibavuze kubonye indirimbo izamaze gushika hari ya kuri Tour Eiffel. Nibaza ko ni iteka ridasanzwe ku muririmbyi wari we wese cyane wo mu Burundi kubera ko turi mu nzira yo kwiteza imbere kandi bikanerekana yuko ibikorwa byawe biba bifite abandi bantu bari ko barabiraba ni kuvuga you doing something hariho n'abandi bantu bari ko bara witnessing the greatness. Wow. Bro masalamu meza sana as always they know. Nkuko vyami yeah bro ni indirimbo isose nta gatima ariko imbere ko tuvuga vyinshi tuje ku majambo yanditswe kuri couple ya mbere ati nabayeho nitinya ko ntazoronka uwunkunda ntigirirwa tubwire kuri dramati yabayeho yitinya
urumva hari ahantu position bagushiramo ukumva yuko you're not supposed to be loved. Ubuzima bwawe si ubwo gukundwa, maybe nubwo gukunda gusa nyene ukumva ukamufisa ubwo ukabona n'umuntu ukavuga ati ni mwiza mbwa reka. That was me. Ico gihe waciye umenya ko gukunda ari Imana yo nyene kabisa. Kubera nimvyura buri muzi ngome mpema ntagwaye. Kandi Imana iradukunda vyatsara abantu mwese mukundana mukunda batabashaka. Mwibuke ko mufise Imana bakunda yewe kandi bishaka. Ni wabura urukundo kuwo mukobwa cyangwa uyo muhungu uratumurohereza Imana yo yo nyene kabisa. Kandi Imana yaravuze ati muze musange. Ariko drama ico kintu cyatuma wama wijiriwe wama ufise ubwoba kutazoronka ugukunda cyari giki wari uresheje kenshi hari habaye iki? Ibintu byinshi gaera, hariho ubugufi, hariho kubura amafaranga, hariho dads kuba utari umusirimu. Je navuye mu Muyinga nzi Bujumbura nshaka kwikundisha batabonera ntibikunda. Ari ibintu bidahura. Ivyo byose biba biri mu bituma batagukunda ukabandanya kubaho wenyine tu. Uti je mukobwa wa mbere twakundanye yarafise gatenciro. Namukunze kwera nabona sirimutse yafise agaticire etikekare no kuvuga hari ibintu bidahura ubujya kirundi mbabwi Muyinga uzaye Bujumbura. It's not gonna work. Cyangwa wakunda basiri queen. Oya nabo mugana hari bararese hari bari turamusisile nawe hari mwari ariko ari umuntu yambwiye ngo isire ni sawa ibyatsari nguzi amahera zikaguha umugera nibi ari ngiye rego utanaziha n'amafaranga ahubwo zikaguha umugera gusa. Oya mwe muri ko muvuga stage biratandukanye. Stay muri ari naso cyane stay yo kumuntu. Hari umuntu yambwiye ngo ubwira ubona abakobwa ngo wiko aho bava hari usanga twa turimo twazucu rucumenya hari muri oya nibaza ko ari sindavuza hariho ariko ari ku maperiferike tako ari izindi ndimo wumvise umwana ariko arayiririmba cyuvuga ati uyu mwana no waha kavuga nta sida gwayo ariko dusiga dufise abanyamusaga nabo bigerageza bakigira batawuri nakurayi murakora musaga oya ni hafi kwe ni hafi y'igisaga ega namwe uri cyazo ntabivuga MCG uko bavuga kera abakinanira ya gatatu ca gatatu akubwira mba mukinanira kuri yo trako mutanye naho nico kibaza ati ko twashitse kuri yo trako ubu naho ducaye mbere gato trako muza kwitaye arora yambwiye ati ndaramutwaye ageze navuga ati urabona niho utwara umuntu mushikanye mu ijoro ntubone bamugure portale we nashitse ntaca hani bo oya ntibikunda mutse ntibikunda kabisa niyemera gushika ngo nana kimwe ngurumva ngo atabwiye ko bafise imbwa zikaze akubwira ngo ngurumva ngo muyomba ngo arankarira ngo yohavuga ngo ninda ntahanye ngo we ngo siga ngana na kimwe kandi umusize nga mutarakubita ibintu 15 urabamenya gute none basoka bafise amayikute barashagataje ko buri rero tu bagenda bonyene 10 ari amayikute ndamutse umuntu yakuna no munyamusaga avuga ko bamukiranira gatatu wese ahari hose yari ni kamera hano nabo kujyambere basigaye bavuga ko bava mu gaseke bimwe ndaboje namubaza ati ubahe ngo mu gaseke we ko aba kumusaga yambe yego ariko Imana ishimwe basigaye mu nyabugete kandi ntuzuravuga ndaboje uzavuga beni papandi cyo umwana we yaranse kutubwira izina niwe ntaje kumwibaruza Nyaje papa ntuzi. Papa ntuzi. Tukuramuse nta papa bebe. Narinzi uzogenda umunsi umwe ukagenda ukansiga. That was true. Nari ndabizi kabisa. Bisigura ko yari umukobwa wakunze. Muraja mu rukundo. Tubwire. Hari ahantu ukunda umuntu akakwereka amasinye yuko she's not there for you. Sinahari. Anytime wama witeze ati nzovyuka bambwira turazi rero kabaye kweri vyaheze.
So ivyo bintu nabibayemo ndabizi yuko one day I will wake up and then sange wapi kabisa. Kandi the song it's a combination y'ibintu vyabaye kuri jewe. It's not about umukobwa umwe, it's about a lot of people bari mu buzima bwanje and then nkazinda kuramwo utuntu tumwe tumwe. Hariho nawe wahindaro mu nyuma wumvise barongo bagize bako Yaraye muhira. yaraye No, hari umukobwa twari muri boîte. And then Evan tugiye kweri twasohokanye nyine bisanzwe. Niwo munsi maze konsoma amafaranga menshi kabisa. Kwera ko naramukunda navuga ati itora amafaranga n'ibiki. Mukobwa turasangira. Kwa kubora uvuga ati none ko mvuye muri toilette sheri wanje ari hehe? Ndamubura. Rindira sheri wanje kwagaruka ndabura. Burya nagiye kubona mu gatondo. Yavuga Jeko meruka twari kumwe wambaye kanzu ryari. bari bamukoye Ase mariage. Ndavuga wewe niwe twararanye. Urero arongo n'undi muga nta nakiga bigera umenya. N'abafite kumwene bazikina naho muraba mu maso ntubona kari karakubesha. hari wavuze ngo uyu mukobwa ni Mona. Oya. Mona was my friend. Amureka kwitiranya ibintu. No, she wasn't. Mona arongo chiwe mali. Mpene nimba warafyinye. Oya. Sinafyinye. Mona nta urimo. Muri liste nta urimo. Ntiyigeze acamwe Mona yamye ari umugenzi wawe. Bamwubaha abantu bafise ingo zabo. Bishika ugafuka avuga ati hajya na no fuhira abantu benshi. Ufuhira abantu benshi pe. Ngo umuntu yakuntwaye. Niwe yankwe mu mwijima. Yaranyakirije itararambwira ati abakobwa bameze ukuntu. Vyuka kano. Mwaraganiriye n'umugabo we barakubwira ati you don't have to. Uramuntwara nkavuga ati nubundi urinze umutwara ntiyari wanje ukanyugurura mu mutwe. Abone imbere. Uri sure deal. Harakantu mu muji gasigaye kavumye. Ugasanga umuntu muricaranye agoma yivyimbisha ngo afise mu miyatari. Kumbe wewe winumiye. Ufise amateka menshi gusumba uwo muntu. Kuwo muntu nyene. Inani bavuga guti impanuro zagusa. Izi ni impanuro zagusa. Niba uzi ko ufite umukobwa mwiza kabisa. Uzo wicarira ahantu winumire. Nyimba muzokundana mwibanga, nyimba muzogira gutse mugabo shamba sigeru kabisa. Yego baba. Ngara ababiri baba bafise. Ababiri baryoherwa kumva yuko yatwaye umukobwa wundi muntu. Especially wa muhungu aba yiyemera avuga ati je umudemo wanje amitsukura abona. Hari abahungu rero bo birabexita kumva ko ibana reka rero tumwemeze ujya mubiri. Kandi uwo muntu mezuko ugize imana mbuga sanga afise n'amafaranga aho. Akaba ura telefone niba kwitaba. Urakura n'itamu. Ni passport. Kandi baba barakugiriye ikigongo kubera ko do base barakubloka amahina chem. Urinzo yumva isona. Toto yashimira Imana. Ati natanye interview. Yego bro. Nta kintu kibije gukundana n'umukobwa afise umuhabara gusumya amahera. Ni ngorane muti. Hari nabagira ngo bakigira ngo naravyakiriye ngo urumva ngo sheri ngo baramuha 150 ngo nta kundi mugabo haje umwuguriye mu mutima wiwe muti. Usanga ari mu gikomere gipima 50 degrees. Ako atamashira kirajamo. Kiba kigikomeye agitwenga sheri bakizana amahera bagasuma gatwenga. Kandi abahabara n'abana babi nababigirira ingeso. Ati kaya gahungu kakugoye utigenda ugahereza amahera gusohoka muri arena. Kabire gasohoke katubise. Tatake. Abaze guhura ni couple. Umuhungu ariga ariko ariga ishuri na sheri wiwe kumbe sheri wiwe bamuhaye amahera yo kumurira ishuri. Uvuga wewe babatunze muri babiri. Babatunze muri babiri. Kandi rero ingorane ziwe watavyuze. Ugize rero mukoshuka bimenye. Depressira gukubita.
n'ibara rikagwa. ariko izo nkundu zose wagwindura camo ico gihe waba urikira umusitare Ubu uri umusani muto. usora amahiti Reka ndakwibira ibanga. Kandi ugiye ukababaza abahungu bose baririmba burya n'ibyo bintu bahura nabyo. Nubona urashobora kwandikira umukobwa bitse ni sawa urakomeye ego. Burinde ni dramatic. Dramatic. Okay. Umaze kumubwira ko uri dramatic akumva acashaka kukwereka turaze ikintu kimwe je ibyo biboro byanyu byo kuririmba naco bigiye. Acha kwijya kwifyeri kubera ko gusa akwereke yuko umengo ni ntumucishe mwijisho. Haya ujya abaririmbyi nibo bantu bambere baronka abakobwa bigoranye. Hagira mubona ukavuga bana arabafise benshi barizana baragize ikimugabo. Deep down they are hustling. Kubera ko umukobwa bashaka ntumucishe mwijisho, especially abakobwa bacu bagifise umuco. Usohotse ni ubona ko it's different. Mugabo ngabo generalize. waravuye ku nzira Abanya biruhisha naye gashaho. Razi umuntu akurabi ijisho ry'akagata kugaburira. ngira ubahereza care za courte manche. Oh yeah, man, I'm Jerry, I care a lot, I love a lot. Niyo munzu ndameze nk'idebire mugabo je ndankakwera umukobwa njisha mwijisho. Nawo buri Beyonce nawo busagutse birakuraba. Ukusa kose. Bana kwera ko n'ubundi amafaranga yanje ndarondera narushe. Ibintu byose nkora ndabikora narushe, so sinumva ari ingorane umukobwa yaza kunteza ngo zo kunsuzugura. Ene kwera ndikunda kurondera nagukunze. Ariko umuntu aravye nta gatima wavuze amajambo menshi. Harano wavuze ati bituma numva kantu numvise ko kwikunda ariyo nangayo kwishima. Maze ukifunga na karizi nkundo zirihuta. Izi nkundo zirihuta. Cyatare nk'ubu rero ari 2026. Kare. Mutsabira nyaruka. Biri kuri speed. Biri muri editing babishize muri speed biranyaruka byatare. Biri muri 5G. Cyatare. Ningorane gahe. Izi nkundo zirihuta. Cyatare. Hari umuntu igeze kumbwira ngo reka drama ngo mu rukundo sikuri. Urashobora kujyayo kuwa mbere ukavayo kwa mu. Birihuta biranyaruka. Bro ni wewe gusa. Ni wewe ushiraho limit ukavuga ati ibi ni misiri. Ari rero gendo washizeho limit ukavuga ngo ni misiri ugasanga wewe bagushiriyeho 24 hours. Amasaha 20 bakagusigayo. Reka. Mutabira nyaruka. Okay, twe turabahungu. Duhora twicarana n'abahungu mu gatera inkuru n'abandi bahungu bageza. Nyene urumva ingene binyaruka kabisa. Kabira ati ico nari kumwe nari na Kirin kasha. Kibaza ngo ndagakunda. Kaza wumva Anita arahamagaye araje dusangiye. Kavuga umuntu wa kabiri ngo hariho n'uwa gatatu. Biranyaruka byatari ubu turi muri bavyitwa gute. Kiri ku musozi w'Isiyoni byose bimeze neza cyane. Aravuga ati ubu tiko tuja muri vya bindi vyanditswe muri bibira ku mugabo wese azogira abagore 12. Hari n'ababarenza kandi bataranarongora. Baskemerewe bane dobaz. Nukuvuga abo bane nabi wabo. Abandi vyananiye ucu batunganyirizwa bafasha. Urugwaruka harabavuze ati urashobora gusanga umupapa taha. Ugasanga azi ngo atunze umwana akiri muto. Kumba atunze mu rugo umukenyezi wundi wa kabiri. Umukenyezi afise abakenyezi babiri muto. Navyumenya. Oya ntakeza kabona shasha umushinga wo kwikunda. Ni mama wa mundeke ninywere birandeba. I wish yabamwe nk'amarikere cyane inzoga zikaze. Uwo murongo wari kunyohera kurusha. Wacu wa Farias ni wanywa cyane mu mateka y'umuziki. Hari umunsi wabona atari koranye biravana. But yeah, that's true. Urabizi ko atoba atari koranye yoba ariko ntavyo uramubona. Oya amategeko atamubuza gusoma burasoma tu. Uti rero iyo uba nka Fizo uyu murongo ari kukubera. Iyo mba nka Fizo gute? Kwigi kintu ati ni mambo wa mundeke ninywere birandeba. Ya si Fizo wenyene
niyo mera nka Linoji niyo mera nka nibande akiriku umwe wese afite ubuzima bayemo bikwemerera kunywa inywa bikwemerera kutanywa mera nkanje n'undi bazwi kibundi kigoye umuntu ashobora kunywa amazi oya Jason nuvugiye sinariko mvuga kunywa amazi ariko mvuga kuri kubita hamwe rinyinjira fresh kabisa je kumvuga ko kiri kanywa amazi yaya no mubeshera agasoma ko sometimes nibisanzwe agaki agaki gahenisi kanu kambiye tu ashobora gushika kaja mu rukundo wanyifana nk'umusaza ngaha ukivuza ko unywa inzoga kabisa vyatari bro ku rukundo rutuma hari point ugera ko kaba depressed hamwe bigusaba ikintu gituma ivyo bintu vyibagira jewe I be depressed a lot vyata nticara nka deprima nkavuga ati why hamwe usanga umuhungu ari ahakwa kurira no gukorera musozi because sometimes hari ikintu kibabaje urashobora kuvyuka mu buzima bwiwe nta kindi kintu ukeneye gusa kuvyuka usanga dufate nk'umukobwa yakwandikiye umugabo ukazofuta bibonye ukabaho umunsi wose ukawumara urindiriye message imwe yonyine muri iyo message ntiyinjira ako kaboro kakakujya mu mutwe kakakubuza no gufungura mutwe iyo rero ubibwiye abantu ngaba bumva umengo ni blague ivyo bintu bibaho gute mugabo deep down benshi niko babayeho depression ntibigusaba ngo nibibe ari ibintu ngo bikomeye kajya kaboro gusa gato gashobora gutuma uba depressed ku buryo ubura amahoro ukumva umengo uriyanse kumenga abantu bose barakwanka. Man, love is a huge thing. Akubifye gusa ukamenga uhomvye igikombe cy'izina. Aranakubipa basi. Yaba basi yo nakubipa. Reka uronke excuse yo kumuhamagara. Na bipa muti. Cyangwa ukabuzi yuko hariho umukobwa ukunda umugabo uri so ahantu wicaye urabizi ko ari karatwenga ayandi ma story yundi mujama. Cyangwa binashitse rero kanababona bari kumwe ariko baratwenga ariko ukavuga ati that was supposed to be my place. Muti ntujyamo muzi. Uti urukundo ntibazo kumva ngo baririmbye bakobwa bya wumva ngo barizana ngo ufise benshi shango ngo kwemera je harageze n'igihe point bambwira ati drama yakwandikiye nanje yaranyandikiye kubera ko I was living icyo gihe narabaye depressed kera ku buryo mba ndondera abantu bose kugira ngo nkundi muntu basi dukundana mpuye n'umuntu nkamusaba nyuma ndashobora kuranga nyuma tukaza turavugana nkamurondera nkabona nawe si hari nsanga narondeye yundi ugasanga uri kwiga abantu benshi depression iri kugukoresha amakosa ku buryo abantu bose bumva umengo barondera mugabo bose bagaca bavuga ati igira umusanyi rekana nujya cyaranje maze kumbwira rekana nujya singaruka ucugumara kakana ati iyo yandi drama ati shooting star ati je ni drama wa drama natinye ko no umutima w'abana bakanyemeza nkarira na kare depression irankarira abana bo basigaye bemeza gatwa bakwemeza ku nguvu by fire by force abana ubishaka utabishaka barakwemeza abana bari ku kivi muti barakora werega barabivuyemo nk'ivyo ntavyo umenye tubwire wo bi twe turabibona barakwemeza baragushira ku murongo wemera wana drama uti nkarira na kare depression iragukarira vyataye ivuze ko hasigaye hari abakobwa abana bato basigaye bemeza mwebwe abatipe abo bana babemeza gute babemeza iki nyene baragukosora baragukorera utuntu ukavuga ati general president general ugakura inkofero ukiga government bakakwicarika ukiga bakanakuzingira amakaye bakagushira mu sakoshi bakanagutahana mu gihe ukaruhuka ati subira muhira wige mutama. It's not that easy, especially mu mangaruka ku bantu amafaranga mufishe abana tamahera dufise ingorane kabisa ingorane ni kibazo je bamone umuntu atamafaranga afise nije gukunda nayo bihebe kubera ko n'abayafise barabakosora ibara rikagwa we rero atayifise fumugenda basi naku gahumburo nkukaje wenyene hakuza kukaririra ko uri kurakajya bitanatemba
baje kuronka igihumbi warusha mugabo bikanka kwikimira uri kurakijya kareka ariko drama wewe uri kuravuga ivyo hawe cavuga ati drama arashobora kuba ariko arageneraliza ati usanga arondera abana basohokera hariya mu mabwata akomeye warabuze umwana aririmba akaswida neza uyu mwidini umubwira ati ahlan wa sahlan hama mugaca muganira ivya Allah akbar umutima ntibawutegeka umutima ntibawutegeka kandi umutima ntiwukunda wowe ukurikirana amarangamutima yawe ni ukuvuga ejo nshobora kwicara nkibesha ngo kubera ko nshaka kuruhuka mu mutima nkaja mvuga ati ngiye kurondera ujya kubera yanyemereye mugo ugasanga si wo umuntu ukunda mugabo iyo wicaye muri wowe ukavuga ati ndakunda naka ukamurondera bikanga nta yindi shobora ufise jewe nanga kubera je barandondera I'm not flexing or whatever mugabo sinzi impamvu ndondeye kandi benshi bandondera baba badakaze rero je tujana n'umukobwa adakaze umukobwa gukunze rero giye gute umukobwa akaze kubwadura mati ninde umukobwa mwiza nawe uzobona ukavuga wow that's it ariko nabo nibafadika ariko la beauté relative mbabarira sha bizoza mu nyuma cyo ubwiza mbona kujya mukobwa nubwo ushobora kujya mukobwa ari rero tubuhuriza ko muti kikwereka yuko ubwiza butandukanye hari abantu rege Imana yaremye dimanche mubizi ubwo bwiza uri kuravuga maybe nubwo baremwe kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu uwa dimanche muyu urabimenya urabibona ukavuga ati mutareka reka akora bamubwira ati bajya abana tubona mu ijoro baba bakaze ku murango si kurya nawe uramusohokana ku murango kamuraba kamwihweza none mubona na rimwe gusa uti wo mukobwa drama tumukunze mu ijoro no ku murango kureka umurango deja ari bigoro bagira byo kuja kumwicaye mu gatondo hagere ni ubonera umuntu wa vrai uvuga mwaraye muri boîte mwaryohewe seta muciye mubandanya muvuye muri boîte muja muri mu isupu apana mu isupu muri breakfast and then that's how mubona rero n'inzara yamukubise ari mwarajya akavuga ati harimo akazi cyangwa nta kazi karimo ukabura va kuza cyangwa ukakomeza oya uramubwiza ukuri ati madano uko bimeze kumbe vyari mugabo atari muri boîte muti arabesha ntaba abantu baja mu boîte barabizi urumva kujira mucako break amucako veri kamucako uko mubona umengo mutari bisazi kare abatara muri boîte niyo yanyuma hari abantu bisohoka mu gatondo ukavuga ati none vyari cyo kweli urumva yari wewe jene bafata mukobwa norondera muri boîte dikareka akora bavuze ati ajya boîte bigomba guhorana na Instagram utari gashiraho agafoto ugasanga kamufasha umwanya munini muri editing oya live yewe muri boîte mwabahungu mwe muze mubanza mwicare muri boîte sahanga kabisa ma chance menshi no kuza gusohoka kumiga ukavuga ati none ari hehe wa wundi mwari ukavuga nije yego ntagatima nigirira jewe shaka kuryama ngasinzira jewe njya duke nutwo nisumira nimba mbowa ubwo birandeba drama ntagatima ugira bon mwiyo ndirimbo na confise ni mufushake kumbona ngo narapfuye ngano wundi ni nkukatako tu yaragatwaye yaba ari umwe nguvuga afise liste y'abantu ndanabazi mu mutwe uramaze wowe gukunda umuntu wowe ukiyumvisha yuko niwe mukobwa w'ibihe byawe byose kumbe nawe yarakubonye avuga ati agahungu twicarane turiko turatunganya na kare n'abasana aba ntibigera babaseri wowe ukacuvyishiramwo bikakugumamwo hamwe wicara uvuga ati uganahamagara iwanyu ukavuga ati urazi rero caraciyemo kabisa swati uwo mukobwa ugasanga yirigana n'abandi bahungu ntakubaha you have kumurondera nyine ntakwitayeho tu urazi mwene urabara umaze rero kumva ubwo bubabare ugira kandi ingorane nuko ubabara wenyene wewe ahantu atari karababara ntanazi ko nari kurababara naho urira ntaza kumenya ngo yaritse niyo ngorane rero ihari so kwiyomvo
icara hamwe wirondera amafaranga yawe wenyene ube ubuzima bwawe wenyene ibisigaye ujya duke utwisumiye wiryamire muta yego vraiment wirire duke n'utwo wisumiye utujyana umutima mwiza hama ubuzima bubandanye atishaka kuryama nkasinzira waragiye mu rukundo ku buryo udashobora kuryama gusinzira a lot of times kandi sinakera no mu mezi nkane aheze I was depressed a lot ndibuka na vacances nagize yo mu Bufaransa just because I was depressed. Yeah, that's why nagiye hari I was very depressed. Nashaka ahantu nicara umuyaga uceko kure y'ibintu byose, kure y'ibibazo, kure y'abo bakobwa, kure y'izo ngorane zo muhira, kure yeah. Biramaze gushigukarira mu rukundo. A lot of times, inshuro nyinshi cyane. Inshuro ya mbere nariririshije banyanse. Rumwe nariko ndatongoza umukobwa aranyanga nshaka kuyakorora ku mbuga. Sandatwe. Mbaya bibonye cyambira. Reka kwiyiza. Numva shaka kumenya ingene yo cinema yabandanye. Muga izakurikiye zose nararira for real. Muga iyo nshuro ya mbere nariririshije kwera arambwira ati uri kurarira cyangwa uri kurigirisha ayo uri kurigirisha wewe uri ndatwenga yatari hari ngaho mu gikungu ndazibuka isororezo naho naho ni uhazi haya ni mu nyuma yagabe drum Rateye ubwoba abantu bamwe bamwe yuko nibakunde rega ingorane siyo amahigwe yawe maybe niyo amachance make yanje canke niyo amachance make yanje niyo mahigwe yawe. Uno muziki umaze igihe uri kurawukora abaririmbyi uratubwiye ko muvyo muririmba harimo bibashikira n'ibindi mubona ku bandi ntagatima ndakumva neza ni indirimbo twavuga ko ari true story kuri dramatic yeah. Hari itandukaniro y'indirimbo y'ibintu biba byarakubaye ko n'indirimbo wabonye ku bandi indirimbo y'ibintu byakubaye ko iranyaruka cyane kandi kenshi niyo umuntu ariko arabyumva hariho emotion yumva akavuga ati you know this sounds real so navuga ko ni ibintu buri kuririmba bivuye ku mutima kenshi buriko u expressing yourself muri iyo ndirimbo so mu bindi by'ubuzima busanzwe ego umuntu ariyumva muga wewe ni gake wiyumvamwo mu iyo ndirimbo navuga kenshi feelings expressions intiboneka cyane hari n'igihe usanga babiririmbye nyene kwera kuryoherwa so it doesn't sound the same. Ugerageje ukaraba kundirimbo zo gukora za true story z'ibintu vyagushikiye n'ibindi wakoze atari wabonye ku bandi izibona ziba zifise amahirwe yo gukundwa cyane gusumba izindi cyangwa ziba zifise uburyohe gusumba izindi iz'abandi kubera ko ukoresha amatwi y'abandi bantu baza kuvyumva kurusha nukuvuga wishira mu mitima y'abo bantu niyo mpamvu kenshi iyo bavyumvise biyumva bakumva umengo nibo uriko urabavuga ugereranije uravye nka kosho urumva nko kumenga abantu benshi bariyumva barisangamwe so sometimes feelings z'abandi bantu bose ziri muri rusange nizo ziba navuga zishika kure ku ruhande rw'iwanje nizo zimaze gushika kure cyane. Ubere ko duha indirimbo yitwa Samborera aho wavuze yuko umushiri mwakundana ico gihe yatwawe n'umukongomani ubu naho oya abakongomani cyane nambwiye ati nzogukiza abakongomani ati nzogukiza abakongomani ariko rero abakongomani baciye bagusuvya kashi rega niyo mateka none tuvuge ko ari nawe yatumye agatima koze utakiyagira oya nana gato nama episode gusa umwe wese agenda arabihuza uko abitahura mugabo je nje mbanze bye ndi ndafera mu kuririmba uravye izi nkundo ukaraba ex bawe n'uyu Samborera ukabona na ntagatima izi episode zigarukira he zigambijiki yanze urugendo rurerure kabisa urugendo rurerure ku buryo nije ntazi ibyo nzoririmba ibyari byo ikiza nuko tuba turiko tugerageza kuririmba ibintu abantu benshi bisangamwe tu ndishobora ko hari abantu benshi biyumva checking nko ndiko ndiyumva mu mwanya ndiko ndirimba na gatima Dramatinashika n'imyaka 30 aravuga tuyu mwana yavutse mu myaka ya 2000 akafise ibikomere bingana uko akwije 30 bezo bimaze ibikomere ahubwo rero bifise abana bakiri bato mwebwe kubera bafise high expectations y'ubuzima
baba banyaruka gushaka kubona ibintu byinshi bakabikora bihuse ukaca usanga nk'uko kwihuta uri kuragira uri kurahura n'ama consequences nyinshi zigiye zitandukanye z'ubuzima. So ibikomere ubu basigaye babigira ari batoya cyane kubera iyo mpamvu. Uravye umurindi w'ibikomere uri kuraronka mu rukundo urabona bigarukira hehe? Umanyura hose bakawuheza kiretse ndonse umuntu avuga ati I'm gonna rescue ndakugira umuntu nk'abandi. Ngarega si bikomere simbabaye cyane meze neza tu. Nimuce ngumbumengo ndababaye meze neza tu nk'abandi bantu bose. Ubwo si vyamye umuntu aba ari deprime ntabimenye. Oya iyo ndi deprime ndabimenye. Gavamo. Mugana byo ntibimbuza kubwira abantu ati nyimba uri deprime ntubimenye n'akazi kawe. Iyo umutipa gutwaye idemu uramushavurira ko mbona muri samborera washavuye umukongo. Ntushobora gushavurira umuhungu yatwaye umukobwa, gushavurira umukobwa yagiye kubera ko nubundi batwari byari biri ivyogiye nyene. Hari umukongore dramati ntago vafise kugumana uwo mukobwa. Arinde mugumana. Jewe canke umukongore aje mugahiganirwa ku mupira. Nega sikibazo c'abakongore nanje hari ahantu ngiye udashobora kugumana umukobwa wawe. Numva ahantu hose n'amanivo nivo yawe iri hasi urabitahura nyene kwiri hasi. Ariko umukongomani kabisa nawe wari igana n'umukongomani ari umukongomani atameze neza. Ari kwizina gusa abayirabura nkanje. Oya nta kaye bafise. Ahubwo aho abakongomani bakunda abakobwa b'inzobe. Nabo baba basanzwe bameze nk'abandi bantu. Yep. Biriko biza kwindi poem idasanzwe. Uraduhereje indirimbo ije mugibari bari bakunyotewe. Indirimbo guhera mu 11 byari viteze ko isohoka ku 12 birarenga. Iba ni indirimbo rero yahuye n'ibisanga byinshi kabisa. Vyagenze gute? Nkuvuga ama timing yagenda dahura y'izindi ndirimbo z'abandi bantu nkaca mvuga kanegeze imbere. Ejo dagira kwegera imbere tukaca dusanga video ibintu dushaka ntiturabironka tukaca turindira naka ntaraboneka tukamurindira muri audio ibintu birakunda ama gitaha ntibarashiramo kubera ko umuntu akunda perfections mu bintu mbandi ndakora. Nkuvuga nyimba nshaka gushiramo solo ya naka nzomurindira makabonetse, nyimba nshaka bass ya naka nzomurindira makabonetse. So niyo mpamvu it takes a lot of times. Umuntu agiye kuraba izi piano zivugije ngaha aya ma instrument avugije muri no muziki kuvumenga ni dramati ariko aratanda aja muri afro igomba kubirimwo live cyane. Ufise intumbero yo gushika kuki? Ni kwiyagura mu muziki gukora ibintu biri different, most of the time different y'ivyo abandi bantu baba bariko barakora kugira ugire identity yawe. Navuga ko no mw'ivyo gushiramwe ama instrument live it's a good thing ku artist kubera ko burya guitar vugije ku maboko cyo kimwe n'ivugije kuri piano, which gives a different mu ndirimbo ziba ziriko ziraba z'abandi bantu batandukanye. Iyo umuvyeyi canke umukozi y'amateka urumva ngene cyose bimeze, ariko umukozi ahindutse utegerezwa kumva ko ari impinduka yabaye. Ego kubona dramatic gushika n'ubu ari kumwe na Joel gufata ingingo ubu mastering kwikorera handi hari cyo bamugaye Joel. No, lega abantu bose bafise point fort yabo. Joel point fort yiwe ni muri mastering na mixing kandi it's not a bad thing. Kubera ko twamaze kwishiramo ko ibintu byose kugira witwe kuri meilleur urabikora wenyene. Na equipe ya football irimwe abajoueur 11 abandi 8 bari hanze aba coach bangahe, so you cannot do ikintu wenyene. Hariho nabandi bari ko arasengera equipe. Yeah. Hariho shout out kuri Bobo Pro yakoze mixage, shout out kuri Arnaud yavugije bass, shout out kuri Shofan yavugije guitar, shout out kuri D1 kuma backings, shout out December kuri backings, shout out no kuri Jewe na Guhaide. Okay, mwemi dasanzwe. Ego. Shout out kuri Ndegabash n'abantu benshi. Shout out to everybody twari kumwe muri studio. Nukuvuga ni indirimbo yakozwe ko n'abantu benshi. Shout out kuri Banitoldo, Janvier Mutoye wa Jonela, shout out kuri Jonela, shout out kuri Sanib, kuri cutting editing. Tubashimire gose cyane kabisa. We're doing an amazing job, and especially byose bija kuri titre y'u Burundi buriko bukora ibintu vyiza mu mbona kazoza.
video utuzanira ama style vestimentaire ya kera ya script kubera iki That was my idea. wari urukundo rwo muri kahise Oya ntibitegerezwa gusa n'indirimbo ahubwo je mbashaka guha structure indirimbo ku buryo umuntu aza kuvuga ati harimo akayifo nivyo bintu mba nkeneye vyonyene ni kuvuga bijya twashaka it's not even ibyo twe twari dukeneye kwera ko mwijya kuri jya sene nyene nashaka ibintu byinshi amasakoshi y'ama vintage ngaha twarabuze hano tubikura ama instrument y'ama vintage ni kuvuga twari dukeneye ibintu byinshi mugabo bijya nivyo twashoboye kuronka mwanya muto twishime kuye kandi ivyo yeah, it's good njyewe I'm satisfied kwera ko ndinavuga isohoke nuko ahantu mba ndimavuga ati I'm very satisfied kuvura nk'imodoka ya BMW umaze kwishira mu clip kuvuyironka nta clip ni mutayishira yego kubera ikibazo somebody need it's a big car by the way it's a very big car don't play with it como amwicaye mwibazaga ni black si black that's a big car akiri bro Como imisi yose imodoka ya muri clip it's my car that's the reason I go gikoresha ivyo nshaka I bought it with my own money so come on no mugabo ibiri kikora akazi igenewe kubera ko ufise ikintu ragikamisha muto ufise ikintu ragikamisha kandi sindinda kuja kwigora ndondera imodoka nziza kandi James imodoka nziza wowe nyene urondera icyo ufise niba yeah ni urondera umuhoro uri mu rugo oh yeah nibikunda hari abacavuga ati uko Tromatina agomba kutwiyemera I mean wewe kubitahura nuko nyene cyese shobora kwinjirira umuntu mu vyumviro vyiwe wewe wumva ko ngira ndakwiyemere ko I mean sinzoza kwisigurako hari bavuze ati agifisa akabido mu minsi yahera ko atagashira muri clip je na kabido nigeze ntunga muto ako twarakubona natangiye kugura Mini Cooper is a big car nuko mu Burundi gusa abantu benshi batabitahura muta je nararengana nibutse imodoka amafaranga nayiguze naca numva ngo kajya kaduga ngo bavuga gute kajya kaduga ngo ka Mr Bean and I'm like Mr Bean you know a Mini Cooper it's a BMW mugana navyo wazi so I decided kuihindura kubera ko nabonye itari kirahura maybe na standard shaka nikara kabido muta Dabara kari kabido ngoro vise akabido kuke dagomba gusana na gris je bujya manda bufise bwinshi before narabugura nkabugurisha kandi nubundi naho ko barakabido if it's my own car naguze n'amahera yiwanje muta nikinga ndarigira ko nijyawe nijywane hari wamwiye ati dramatic vraiment aratumye muziki w'u Burundi vraiment kubijanye n'igendesho bavuga atabasani agenda that's the respect dushaka jewe nakubwiye ko nagiye gusinya contrat ngiye kwamamaza amasafuriya ababoro barabo muri Egypt muri Asiatique bambonye ngiye n'amaguru muta nubu ntibambwiye tuzoguhamagara nubu ntibaramamagara nukuvuga muga iyo nza kubagwamo n'igipira bavuga ati yewe no mwana riseri yazokora akazi muga kubera bambonye nje rumwe aravuga Dramati nubu ntibaramamagara so we actually need that respect kubera ko je sindi umudandaza je nkora umuziki if ejo uzobibona bikakwinspira kuvuga ati hajya ahantu havuye ajyamera dushobora kubakura n'andi mafaranga menshi that's how we get abantu benshi batwizera cause umuziki urimo amafaranga menshi byatari a lot of money badushiremo amafaranga bamunitiza imbuga urumva baduha ama opportunité bubaka ibibanza dukoreramo ama concert ejo bazozana aba artistes bavuye hanze ni mu nzira yo kwamamaza igihugu last time hari umu artiste akomeye yari mu gihugu kibanye ngaho araza akipostinga yuko azojayo ama media hari yatangura kuvuga nakazoja muri iki gihugu dufate ko ajenga azobaje kwerekana ivyiza vy'igihugu aba artiste tuzogenda du performing turonka amafaranga yo mu performance turonka ama connection turonke iyo visibility si hazoza haje aba artiste aba journalist maybe aba promoters bavuye mwico gihugu avuyemo baze ngaha bakora inkuru bahure n'aba artiste twese tugende turamenyekana nkuko nyene uherutse twarabonye ifoto muri kubona BNN mu giteramo that's my guy though naho nabonye abantu benshi bavuga ngo yareka ngo singo yagumara amasaha narabonye aka video karantunza I saw nawe yarakomanse kuri ako video that's my G Tutege kintu I mean why not nje ndimwe nkora akazi kandi 2026 ndi kuri
Shandi ndi kuri speed itabaho kabisa. Speed umara umwaka wose udasohoye indirimbo. I mean who knows, usanga vyarahindutse naho. Nubu ni mushigikira ibikorwa bihari hama mu mwanya gusa mutoya ndabereke. We're doing a lot of things. Hari abantu bavuga ati Dramati n'umuvocaliste dufise. Bibaza ko inyuma ya Raflo. Ndimwo bari harimwo ba D1 barakaze ba December n'abavocalist ni benshi. Ariko umenye kurimo kabisa voice control ya emoji ntibaho. Voice control ya Estonish, it's a lot. I mean, kwaje muri bo imbere ya Estonish bavuze Linoji. Linoji. I say voice control itaba. No kuvuga nyimba ndimwe muri abo bantu, I appreciate that a lot. Ashugwe abana yaguhaye. I appreciate. Mugiye tuzi bakidumo umuziki wabo n'ubu basoye imyaka myinshi uri kurabagaburira. Kuko arakuririmba ati na tuzoteka mabuye agasha. Music live barafise ama address barafise abo baza wa muziki ntibabumve ku isete nivyo we watanguye gukora ama semi live yari ko arabonye gukora na live twijewe actually bitego umunsi umwe band ya Dramati. Why not? Mugihe tworonka gusa abantu badushiramo amafaranga kubera ko ejo nshobora kuvuga ngo mfise live band ni ibintu bisanzwe kuvuga kwifisa cause nibajya nyine n'ubundi uriha kuma concert muga I want live band iri well organized hand twa dufisana dukora ama repetition hiwacu ivyuma vyiwacu room urupangu si runini gadro icyo kibazo ndiko ndakikubwira hano kiri well organized kuba mufise ibintu vyiwanyu mukoresha sound yiwanyu mukoresha mu sound engineer wiwanyu that means it's a lot of money so sijora kwihutira kubikora ndacari Dramati ndacakora umuziki ejo canke igihe ejo nzobikora. So ni ibintu uha umwanya gusuka bufise mu mutwe ati you have to do it. Chora wigira kuri kidumu. A lot of things kwandika the way aririmba kumva ko ushobora kuririmba ikintu kikaguma ko imyaka myinshi kikabaho kidapfa. That's the only thing. Byo ntibigutangaza kubona kidumu afise imiziki kibaho. Vyatari mugabo which is yaririmbiye generation zigihari kugeza ino saha. Nije kintu rero natwe tuba dukeneye kumva ko izi generation turiko turaririmba tuzoba tuzifise mu myaka iri imbere. Muri circuit inzoga n'imbebe mu myaka 10 zoba tukiba. I mean ahubwo bizo ari bisanga vyatari kubera ko ndaza bari imbere barago. Kandi si ivyo byo nyari indirimbo za kera zapfuye tuzoyibuka mu I'm not sure muganda azi yuko hari indirimbo naza kera zapfuye si zose zigihari. Muga hari zo bazokwibuka ndazi ndisiyo certain yuko madame azoyumviriza akavuga ati indirimbo yari ikaze canke nzoduga naho uzoburinde uzovyumva uvuga ati aba bapeti bari barenze. Yeah. Taba peti bagomba bava muri Bad Boy bari bakoze. Wahoze muri Bad Boy. Uravye mwese ngemwe ko bateye imbere wewe Kiriku Double J. Chora wibuka muri ibyo bihe mwikiranye mutamba Fariaz ari hajya ariko arasumirengwe ukavuga ati iki turagishimira Imana ko Fariaz yadufashije. Yeah. A lot of things. Je mpora nibuka kubera ko bijya n'ibintu bikwigisha bikakwereka aho wavuye kandi umugabo nyamugabo n'umugabo atibagiye iyo yavuye. So hajya hano twafise amateka menshi je nshobora kuba ntafise menshi kurusha hajya abahungu umugabo nanje ndafise atari maki. Ako bro uri kumura Fizo kiri kuna Double J. Je nibuka umunsi wa mbere deja honyene Fizo yambariye ati ngo tujane muri ville mutanicara mu modoka nariraba nkavuga ati you know mengo no telefone amene ngambwira ati tayari narabihejeje. Ni kumura Fizo. So kugira rero wicare hasi wibagira ivyo bintu canke wibagira iyo valeur y'uwo muntu man hari ibintu bidakunda kabisa. Haravuga ati Fariaz yamye ashaka iminsi yose yuko umuntu atoca mu ngorane yaciye magitangura umuziki. Yeah. Nivyo cyane. Yarakaze gose kuburyo atagomba amarere yayo. Aya boro habi nama nyinshi byatari. Kweri kimusohoka mugagiri kweri kibaye. Bro ukabona yuko umenga arafise tu akantu muri we ko adashaka ko bamwe bamera ukucana kuri. Yeah. Hagati yo nakiri kuna Double J ninde yakora amakosa menshi gusumba abantu. Double J Kiriku amajero nuko twari duso canke atagura Kiriku. Oya reka atagura Double Kiriku je umva wewe wabazi wagaka amakosa. Double J
endomike kiri kujewe je kubera nta na kimwe nakokiye twari kwicara hajya gusa kubera sinari muri movement byatari mugabo abandi bose bari muri movement waragira icizere ati nzoshika hishitse ubonye bajya bamubwira bari yeah, of course kubera ko sinigeze nisuzugura mu bintu nshoboye gukora so I was like it's just a matter of time one day bizokunda tu yeah Fare yazaciye imyaka myinshi vema ndaze ko muheruka guhura kera kandi iyi video ndaza zoira akaja mu mubwira ujya musaza arajya duheruka amahiti we ke muta asante sana kabisa warakoze murabe kuri video no murabe kuri usanga reka ndabira hari be mugali sa mubwira yayarika but I appreciate a lot you made the person that I am right now urabifisemwo inguvu nyinshi kuba nje ndi dramatic uno munsi yep tutega umunsi mu muhaye gift I wish ndonse ibintu kwera ko nibaza ko ibintu byose bifise muga a gift is a gift I got you bro got you bro manda kugurira icupa rya NS ndake wari kuyumvume ngafari yazi ikintu cyo mugihera n'inzo mbe urazi yuko that's a gift that's a very like a big one ni kwera ko twe dufise ubwenge je urumva mba naragurutse muto warurinde waratembereye urabona you know hayo detail dutoya muga dukonta byatari uramaze kubona iyo ugiye kuramutsa nk'umuntu ukagenda utwaye like the expensive drink ya indi nyene abayumva umenga uramuhaye valeur nuvuga itanga valeur y'ubushitsi yo kumva kugiye kuramukanya bro ni gatoya mugabo uba wabifashe nk'ukumengo ni ibintu bisanzwe kandi ari ibintu binini abazungu nico kintu barusha abantu bamwe bamwe ni gufata ama detail mato mukayaha agaciro ukavuga ati n'umutima uba waharuye umutima watanze ico kintu tu kandi ayo umuvinyi ushaje uraryo byatari uzo mu muvinyi warazimvye muti uzo mu muvinyi wake easy focus and 60,000 so that's Dave Monkey that drama 2026 iratanguye tukwitege kwikuno mwaka a lot of things I told you uyu mwaka nta black next week maybe in 2 weeks shaka kuja gushootinga video nshasha izosohoka après Ramadan I guess niyo objective shaka abasoreka oya je na muntu umwe twiruka urasohora nanje ngasohora umufana yumviriza ivyo ashaka n'umutegeka ni ashaka zokumviriza byose canke yumviriza imwe canke yumviriza yanaka that's it igikuru nuko uzobaha ibiryoshe igikuru nuko je mba nakoze akazi kiwanje tu uno mwaka 2026 uravye no muziki ngene ugendeyemwo nike kintu wifuza ko cohinduka canke wifuza ko muri ivyo wese yozirikana kugira ngo uno mwaka uzohere twaragishiza ko mu muziki kwinvestisa mu muziki no kuba investi ubwawe mu muziki no kumenya ko umuziki atari ngaho nyene mu Burundi we have to kwiga ingene ahandi hantu hose tubashikira kora ama media tuwa mu bindi bihugu tukabifata kujya dukubita ama MDO de vie byabaye ibintu bisanzwe twumve ko no kugira media tuwa mu bindi bihugu ari ibintu bisanzwe not only mu Rwanda muri Kenya muri Tanzania mu Bugande twagure connection tube investi byatari kabisa and then no gukora umuziki mwiza abafana bakene naho bishobora gushika umukinyi agaheza career yiwe kare n'umuririmbyi araheza career yeah birakunda kabisa urugira ubwo bwo guheza career yawe hakika singira ubwoba ahubwo nitegurira ico gihe nicagera bibaza ko ari ryari I don't know maybe tomorrow ejo nshobora kuvyuka mwumva ngwaye bangiriye operation nga nashobora kuririmba so ukoresha intelligence artificielle sigushaka kwisedo gashira ko mikro gajo duhereza kandi rero AI it's a big thing muzotinya birashobora kwicira aba artiste benshi ubu hari aba artiste benshi basigaye baririmba indirimbo za AI kandi bafise ama original yazo so no kuvuga mu minsi yazoza aba artiste tutazi batabaho batari real mugabo ariko barakwita indirimbo zirusha abantu bari real ngane ya ndirimbo yanje ntiwayumvise AI numvise ko ikaze byataye ari umuntu nahazo kubwira nti abapagaye mu biserenya nizo cyandiro batari je bari AI so that's the thing Queen point dasanzwe drama bodo akapera kugira dusozere nje mu buzima busanzwe barandiha mu kuririmba ushaka ngahe ushaka ngahe yego biri seri mukubito musigaye mwiyemera vyata kuvugiriye Dubai eba sigaye byarabaye ibindi bintu kabisa
haro n'ahandi henshi tutababwiye za Kenya Chine ihajya baramuzaje mu Bushinwa urazi ko nicaranye visa byaze nararihebye baza tugenda mu kwa kane oya kwa kane dufite izindi projet rero ari kuvugana n'umu businessman niko haba hari bamanuze abari ma exposition mu kwa kane aba investisseurs benshi baba bagiye kuraba. Okay, I will talk to my assistant turabingene tubikora. Murakoze cyane modoka kapraganya kubaho. Umvise ngo kwikunda niyo nango yo kwishima azukifunga na karizi ngundo zirihuta kanakeza kaho unafasha umushinga wo kwikunda rimba mboa mundeke ninwere birandeba yatinye ko na umutima babana bakanyemeza jewe nkarira na kare depressive nkarira nagatima nigirira jewe shaka kuryama nkasinzira jewe yadukene utwo nisumira jewe nimba mboa ubwo birandeba Bamba your girl be like I will die for you. She's a liar arabesha chane 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 mu mabwata ari kwikaragana batama bashaje batamba kampe kat kampe dore kuja mu murongo birakuga nico gituma ngobana kwa manota muve kuri umunyamwuga urarengeje cyane drama aracyakene tuzova ngatavuze feedback gute. I really appreciate the love and support kabisa nanga turamusana wa KGL man iyi ndirimbo bariko barayikunda my people from KGL, your song is there ni iwanyu, one family one love big time washize muri binyarwanda vyinshi nivyo bavuga mugaje nta kinyarwanda nigeze ndirimba. That's the thing, biri jambo ibintu vya no kavyitana like what ni henshi cyane yamaze umunyarwanda ugiye kwidirirwa yomenye ivyo ari ngo natinye ko naho umutima ngo aba bana bakanyemeza cyangwa natinye ko noha umutima aba bana bakanyemeza natinye ko noha umutima aba bana bakanyemeza. The only thing you guys don't understand nuko music doesn't have a language. Muziki nta rurimi ufise kandi the only thing mudatahura nuko sometimes hari jambo ushaka kuririmba muga ukoresheje ino nzira ntirikunda muga ukoresheje ngari kajamo. So je as an artist ça c'est $. Simba narefengo ku rurimi je mba ndiko nkora sinzi ko nawuri. The only thing hasta la vie iri mu Congereza bambwiye gute Congereza naragiye mapulagiye ku ishuri Minerval abavyeyi barije uracyayikoresha ari ndi biraho ntasohoye avuga Icongereza kukivuga sama chance bisaba n'ubumenyi ubusirimu na Minerval gusa urumva. Roma iki nicari kintu tuzova gatavuze ni gice no gushima tu gushimira abafana babada hengeshe na kudushigikira kwama baharigiye tubakenereye. It's a good thing baje duteze umuziki wacu imbere tunahamagarira banyene icubahiro aho bari hose kwiyumvira ku artists no kuri entertainment muri rusangi. Ukuvuga je nk'umu artist nyima nshobora kuba monetize naronka amafaranga menshi, nshobora gutanga amatax, nshobora gutanga ubuzi yambona kazoza tukayishikamwe twese tumeze neza. Ukuvuga ni inyungu kuri twebwe, ni inyungu no ku gihugu cacu, kandi bamenye yuko umuziki urimo amafaranga menshi cyane, menshi gose. Drama ndagushimire sana bro. Sana. Yari iteka ridasanzwe. Imana nagushiriye mu karvati, ibintu ndabikorera abantu bake. Ibi bintu bikora cyo gusa. Ndabikorera abantu bake cyane. Tubashimire na cyane abakozi b'umukubito bagushimire ko nabambare cravate. Muri commentaire mushiremwe imiriro y'ikarvati. Bashire mu nyene. Oya mugayi ni muri amodi ya promotion y'indirimbo, so I have to be wearing a suit. Gira warabonye no kuri samedi. It's a suit. Ukuvuga ni ibintu byo kwerekana yuko iterambere rirabandanya tutabafise. Drama. Bro ndagushimire sana. Appreciate a lot. Thanks a lot. Mwakoze kuza. Kandi abakubita ubushot mugende mumvuga ntibabazimanye ubuzima bubandanye.
Imana iguhe uno mwaka amahiti menshi Nashana amen. ama good songs Amen. hama inaguhe gukira ibikomere by'umutima. Amen. Ivyo vyo. Abaguhevye Duhagarare ngaho cyane mwibusakake. Duhagarare ngaho cyane. Bikomere nuko bitegerezwa guhera no mwaka. Nuko kuri micro Jonyene Juste Gael. Nyuma kamera ya umusaza tugende twumviriza indirimbo. Nijya nyene nta gatima. Kwa kuri ahandi ntagifisha agatima afise umutima. Kwa kuri ahandi tabura ati Imana barinde ubuhemu. Ibikomere byose byashikira umutima ibibakiza. Bari muri depression umvirize nta gatima karaza kubasana sana. Kakarimo ndagatura umusaza kuri micro Jonyene Juste Gael wetu baba salavista. La ushlo mushlo. Kushla none.